bakunzi mudukurikirana kuri iyi chaîne yacu YouTube Ikiraro TV, turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mutumbereye. Reka tubanze tubahe kaze abantu mwese muri bashasha kuri iyi chaîne YouTube, kuko nibaza ko ari irya mbere muyibonye. Iyi chaîne YouTube twiyumviriye mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro hamwe n'impanuro muri buno buzima bwacu tubayemo. Tuje twamubona twayise Ikiraro TV, murabona aho vyanditse Ikiraro TV, mweje kubibona muri intro itanguye. Twayise Ikiraro TV rero kubera iki? Kubera mu buzima aho umuntu ageze, nk'ubu jewe ndavye imyaka mfise, ndamaze kubona iciza n'ikibi, ndamaze kubona ingene umuntu akwiriye kubaho. Hama rero ugaca ugerageza ukihweza kahise k'abantu, ukaraba ivyagiye birashikira abantu, ukaraba inyifato abantu bagize muri buno buzima twashizwemo n'Imana, ugaca usanga hariho abantu bihenze bagafata inzira iyi canke iriya, bibaza ngo iyo nzira igiye kuzobashikana ahantu heza, ariko ugasanga barihenze, ubuzima bwabo bagahereza mu kumaramara. Ngivyo rero ibintu tugiye kuzoza turarabira hamwe mu buzima, buno buzima en general dukwiriye kubaho gute nk'abantu, dukwiriye kubaho gute, kuko murazi ukuntu ko umuntu aremye, ubwenge afise, ukuntu ibihimba vy'umubiri vyacu bimeze, ivyo dushoboye gukora, ivyo tudashoboye. Biraboneka neza ko turi abantu, kuko dusumba ibindi biremwa vyose kuri iyi si. Ariko muravye ingorane abantu bagiye baracamwo dans l'histoire, no mu vyo umwe wese amaze kwibonera n'amaso yiwe, urabona ko abantu bashobora kugendera mu kwihenda gukomeye cane. Ngivyo rero tugiye kuzoza tuganira, tuzobifatira umwanya neza, tuvyiyumvire atagufyina kurimwo, dufatiye kuri kahise ka bamwe tuzi n'abo tutabonye, aho tubona, aho vyanditse mu bitabo, hama tubigerageze, tuvyige, tuvyiyumvireko, tuze tuvuge duti naka yarakwiriye kubaho gutya, naka yarakwiriye gutwara igihugu gutya na gutya, naka yarakwiriye kuragira intama ziwe gutya na gutya, hanyuma kugira ngo abantu aheze abashikane aha n'aha, canke abantu bari bakwiye kwigenza gutya na gutya kugira ngo babeho gutya, ko uravye iherezo ryabo ryabaye ribi. Ngaha rero turabaye karibu mwisanzure, abazokumva bagire bafise ico bashobora kugira, ico bivuga ku vyo twatanze, ivyiyumviro vyo twatanze, bazoheze baduhe muri commentaire ngaha hasi, bavyandike, bandike email zabo tuze twishure, canke ari ibiganiro muba mukeneye ko tubategurira, muzoheza mubivuge navyo nyene tubibategurireko. Nuko rero tudatevye, reka dutangure ikiganiro ca mbere. Ikiganiro aho tugiye kwihweza neza urukundo Imana yakunze abantu, urukundo Imana yakunze abari mw'isi. Iyo turiko turavuga amajambo y'Imana, turagenda mw'isengero, nk'ubu jewe navutse mbona banjana mw'isengero, bambarira ngo narabatijwe, hama ndagenda ivyo bita gusangira, ndasangira, hama ndabandanya iyindi etape yo kuraganira, munyuma ndabandanya kubaka Kristo, ivyo vyose ndabicako. Ariko ugize umwanya ukiyumvira, mbega ijambo ry'Imana ni iki? Ryazananye ryaje gute? Vyose bihagaze ku Mana, vyose bihagaze ku Mana. Ukivuka nta bwenge uba ufise, hama barabigusigurira bati umeze kurya waremwe n'Imana, ugenze gutya na gutya. Jewe rero uno munsi hageze aho niyumvira nti mbega Imana batubwira ngo iradukunda, Imana idukunda gute? Tuvuze ngo Imana idukunda gute? Imana jewe sindayibona. Sinzi wewe ko wewe uriko uraraba iyi video, sinzi ko urayibona, uhita umbarire nawe uti Imana imeze gutya na gutya. Jewe sindayibona, nawe nturayibona. Ariko ku bwanje uno munsi jewe ndemeza neza ko Imana tuyibona.
kugira ubona Imana ihweze buno buzima kuri iyi si. Banza wirabe wenyene, urabe iruhande zawe hari abantu nkawe, muri abo bantu hari abakobwa hari abahungu. Uvuye ngaho ukarengana ibihugu uzoshikira wewe wariko urabona umwirabure, ejo uzoshikira abazungu, uzovuga hari abafaransa hari abashinwa hariho abanyamerika abayapani nkumbaza. Ukigaruka hano iwacu hano hafi yawe uca ubona ibikubeshejeho, ubeshejweho n'iki? Ubeshejweho n'ibiterwa. Igiterwa ntuzi bishazananye. Iyi si mubona iremye, iyi si wasanze ngaha nta n'amazi yazananye. Gusa tuyibona ko ibiterwa bitandukanye, ivyatsi, amateke, ibiharage, ibitoki, ibiti, imikaratusi, avoka, arivyo turya n'ivyo tudafungura. Ugaca ubona ibikoko bitandukanye, inka, impene, ingwe, intare, ibintu vyinshi bidufasha mu buzima tukavyihereza tukabifungura. Hari ivyo tudashobora gufungura, kumbure ubifunguye ushobora gusanga umerewe nabi mu buzima. Mbe navyo bibayeho kubera iki? Bibayeho kubera vya biterwa. Hariho ikindi kintu cyumvise amazi ntituzi ico arico, ntituzi iyo yazananye, tuyabona gutyo turatora tukanwa hama ukagira ubuzima. Ivyo biterwa ubiteye bikagwa n'izuba urabona biruma nupfa ko bibuze amazi, ya mvura iguye ukaza ubona birakuze, hanyuma ivyo bikera hama ugasoroma ugafungura ukarya ubugori, hanyuma ugasoroma ibiharage ukimbura. Ibintu vyose mu majambo make tutiriwe turaja kure dusanga ari urukundo rw'Imana, kuko burya bintu ntivyiremera. Ariko ndavuga ngo mbega Imana ni iki? Yazana irihe? Uburyo bwayo kuko tutayibona n'amaso, ivyo n'ibisanzwe, ivyo n'ivyayo. Mugabo jewe nemeza ko tuyibona ducishije muri bino biremwa Imana yaremye yashyize kuri iyi si. Jewe ndimwo, urimwo, iyi nzu mbona hano irimwo, imodokari mbona tugenderamwo irimwo, ibintu vyinshi byose biri kuri iyi si vyaremwe n'Imana. Kandi tuca tubona neza ko vyaremwe kugira ngo bifashe umuntu kubaho. Amazi ari ngaho, umuntu ntayakoresha mu buzima bwose kugira abeho. Ya mazi amaze kubaho, ibiterwa bigaca bibaho kubera ingene bikura. Vya biterwa ntibiriho kugira ngo umuntu abeho neza. Ibikoko biri iruhande, inkoko, impene, inka, iki ntibiriho kugira ngo umuntu abeho neza. Biri mu imfungurwa twihereza. Ibiti, umukaratusi ntituwurya, muga turawucana, turawutekesha, turawuteguza imfungurwa zacu, turawubakisha amazu dushobora kubamo, intebe twicarako, ububati dushiramwo amateleviziyo n'ibirahuri n'iki. Ibintu vyinshi ntawe ushobora kubisigura vyose ngo babirangize. Iki rero nico cerekana Imana, nico cerekana urukundo Imana yadukunze kuremya iyi si, igaca ishyirako vyangombwa vyose. Isi ubwayo ifise ubushobozi bwo kumera, ugateraho ikintu kikamera, ikigori, urutete rumwe, ejo rugakura. Hanyuma inyuma y'imisi ingahe ukabona ibigori, ugasoroma ukoza canke ukabika kikuma, hama ejo ugashira mu mashini, ugasya, hama ugakuramwo ifu, hama ugacumba ubugari nawe ukabaho. Ubwo n'urukundo rukomeye cane. Hariho vyinshi tudashoboye kubona n'amaso yacu. Mbega impwemu ni iki? Impwemu ni iki bavuganye? Ni ikintu mbona dukoresha kiduha ubuzima naco, kuko iyo umuntu abuze impwemu aca ahwera. Hariho ngizi turazikoresha, je sindaba impwemu, hari umaze kuzibona zisa gute? Nta rangi zifise, si ikintu ufata mu ntoki ngo mpwemu ndagufashe ikara. Ngomba ko tuzikoresha, ziduha ubuzima. Mu majambo amwe mw'ijambo ry'Imana baratubwira ngo ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Ubuzima rero n'agatangaza. Uru nirwo rero urukundo mu majambo makeya ndagomba kwerekana. Mu nyuma tugiye kuzoza turakora kuri kimwe ibintu vyinshi tubona kuri iyi si, dukore ku muntu, dukore kuri kiriya.
utinde kugira ngo dushikire neza umuntu ingene akwiriye kwigenza muri buno buzima bwo muri iyi si Imana yaduhaye. Reka rero tubatumiriye kuzokwama mukurikirana iyi chaîne YouTube yacu Ikiraro TV, aho mugiye kuzoharongera inyigisho, impanuro hamwe n'amerekezo y'ubuzima bwacu, kugira ngo duhanurane, kugira ngo dushobore kubaka buno buzima bwo kuri iyi si tubwubake. Uravye umuntu ubushobozi afise yahawe n'Imana kuba asumba ibindi biremwa vyose biri kuri iyi si, ni twebwe twahawe ubushobozi bwo kubaka iyi si canke tukayisambura, tukabusambura. Kubaka ubuzima bwo kuri iyi si Imana yabusize mu biganza vyacu, kugira ngo tubugenze uko dushaka. Kuko muramaze kubona abantu murashobora kubana neza, mukumvikana hama mugafashanya, canke mukabana nabi mukicana. Umuntu arashobora kwica uwundi agahwera, akaja mu buzima agahwera, akazimangana. Tugiye kwihweza rero, mbega igikwiriye n'igiki mu buzima bw'umuntu? Umuntu akwiriye kubaho yigenza gute, akora iki? Nivyo rero tugiye kuza kwishura mu biganiro bigiye gukurikira. Abazobona bazoshima bino biganiro bakabona bafise ico bagomba gushikiriza canke ikiganiro tushobora kubategurira bivanye n'ico bifuza kumva, muze mutwandikire hano musi muri commentaire, mutubwire email yanyu canke contact yariyo yose, hama muheze mutubwire ivyiyumviro vyanyu ko muvyumva, tuze tubishire mu biganiro canke tubatumire mwebwe nyene muze mubishikirize. Nkaba ndabashimiye cyane rero, kaba wanezerewe na kino kiganiro. Reka tugusabe ukande kano kajambo kirabura canke gatukura kari ngaha munsi, subscribe mu congereza canke s'abonner mu gifaransa. Hanyuma bibaye ngombwa kino biganiro uzoze urabisangiza n'abandi kugira nabo baronkereho inyigisho hamwe n'ivyiyumviro vy'amerekezo tugiye kuzoza turatanga. Murakoze.